ncuro ya 18 urumuri rw'amahoro mu mwaka wa 2024 ruzotangura kw'igenekerezo rya 9 Munyonyo umwaka wa 2024 vyashikirijwe n'uwurongoye intwararumuri Epipode Baranyikwa kuri uwa gatatu igenekerezo rya 6 Munyonyo umwaka wa 2024 mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyeshamakuru cabereye ku kirimba c'umukuru w'igihugu kwa Ntare. Yamenyesheje ko ruzotangurira mu ntara ya Cibitoki i Buganda ku kibuga c'inkino citiriwe Urunani ruzokugururwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Epipode Baranyikwa yamenyesheje kandi ko urwo rugendo ruzoca mu ntara ntwaro nshasha zitanu zitegekanijwe n'itegeko inimero 1/5 ryo kuwa 16 Ntwarante umwaka wa 2023 ritunganya gushasha imbibe z'intara, amakomine, amazone n'imitumba ya rusasuma bigize igihugu c'u Burundi. Yibukije abarundi ko urumuri rw'amahoro rwatanguye mu mwaka wa 2006 nk'akigoro ko gufasha abarundi gutsimbataza amahoro n'umutekano. Ati uyu mwaka kazoba arakanya ko kuzirikana no guhonja ibizoba mu mwaka wa 2025. Tubibutse ko urugendo rw'urumuri rw'amahoro rwatanguye mu Burundi mu mwaka wa 2006 nta kigoro ko gufasha abarundi gutsimbataza amahoro, gusubiza hamwe biciye mu nkino n'ibikorwa rusangi, rufise kandi intumbero yo gusubiza ku kivi abarundi no kwereka abarundi n'amakungu ko amahoro asasagaye mu gihugu cyacu c'u Burundi kandi igihugu ari nyabagendwa. Aho urugendo rw'urumuri rw'amahoro ruciye rugenda ruramurikira utwigoro twiza tw'abene gihugu mu migambi y'iterambere ibereye guhaywa, maze rugasamiranya inkuru nziza y'amahoro, ugushigikirana, ubumwe, ikorana migambi mu bikorwa iterambere. Tuboneyeho rero gushimira inzego za leta, inzego shingwa ntwaro mu ntara no mu makomine ku kuntu bashigikira batitangira itama intwararumuri, tutibagiye no gukengurukira abaterera mu gutanga uburyo n'ibikoresho bikora muri urwo rugendo. Urugendo rw'urumuri rw'amahoro rwo ku ncuro ya 18 rwatunganyijwe uyu mwaka wa 2024 ruzoba akanya ko kuzirikana no guhonja ibizoba mu 2025, akanya ko gutumira no guhimiriza abarundi bazotunganye kandi bitabire amatora meza atekanye atunganijwe mu muco kandi yitabiwe na benshi atagahato. Urwo rugendo rw'urumuri rw'amahoro ruzomara imisi 22 rukazorangirira muri komine n'intara ya Kayanza kuri stade Gatwaro kw'igenekerezo rya 30 Munyonyo umwaka wa 2024. Epipode Baranyikwa agasaba ko abenegihugu bose bo kwambara imyambaro yera kuri uwo wa gatandatu aho urumuri ruzotangurira. Tubamenyeshe ko urumuri rw'amahoro ruzoba rufise ijambo ngenderwako rigira riti abarundi twitorera indongozi zizodushikana ku mbona kazoza y'Uburundi bwifashe mu mwaka wa 2040 buteye imbere mu mwaka wa 2060. Radio Television turakunda cyane.